mwibuke rero source zamye zirirare nuko tuvuga ubutunzi bugeze ahantu bigoye rero source zamye zirirare abasenga ngaha ndabonamwe abasenga mwibuke ko na Yesu cyagiye agenda Galilaya yarasi imikati 5 cyangwa 3 n'ifi abakonseye be 12 banuze ba Pierre baje kumubwira ngo babwire ngo batahe ngo wewe nta kihari sikage none se abakonseye gari ni ba ministre bajya ati rero source zirirare turi batanu reka dufungure imikati 5 kandi rakwira abantu haje imikati 5 bagabimo kubiri haburamwo nka babiri ngira mugabo qu'est-ce que Jésus a fait il est allé prier muri langage économique tuvuga ko ari demander ntituvuge spiritualité c'est demander au Père yashaje kubaza se bati ndabira aba bantu ibintu bitanu baramerewe nabi nteriteka umukuru w'ugo nasubire nawe nyene aroge muri banque mondiale abwiye ati ndavyemere nteriteka mu mideni y'imyaka 25 hama karbiri boneke bitabaye mwibuke ko mu 2008 Urundi babushize mu bihugu le plus pauvre le plus endetté hanyuma bakaruhebera amadeni yose ari naco gituma habaye croissance économique uko amafaranga yaciye aza murabe mu makartier atandukanye nama za Gasekebuye za Carama amababara yubakwa cyari igihugu kigiye muri demokrasi bavuga bati uko kiro kiragira utwigoro twinshi muri demokrasi mu kuvanga igisoda mu kugira iki hama baragihebera amadeni urumva amadeni yasuye kugwira ubu aho ku rugezo ku mwaka byongera 15 kanga kwijana kiretse no mwaka bitoko byagabanutse kuko ubu turi kuri 8 kwijana ugeranije ku madeni rero byose byaratumye ako 4 kwijana mu 2014 n'imbere yaho byarabaye na cyane ko abasanzwe bafasha Burundi bari gufasha Burundi cyane kuko murazi ko mu 2015 byaciye bisubira kugira ingorane na cyane kubyeke akubijete nico cyavuye ko cyane biratuma no bimanuka ngira ngo mu bituma turiko turavuga bituma je mu nkurikizi twobivugamwe mugano cyane no kumva ko mu 2008 Burundi bwagiriwe amahigwe menshi cyane mu kubuhebera amadeni maze amafaranga menshi agakora mu iterambere ari cyo gituma n'ubutunzi bwiyongereye kuri ugo gwego rwa 40% bahejeje no kugira evaluation CCRP2 naho nyene CCRP2 yari yakozwe neza na CCRP1 ba murazi ko abana kampanye kumubiriza amafaranga mu makungu hama ibintu bigatera nta nindi nziri hari atari uko ajya amafaranga y'agaciro yo kwegerana no kuvuga bavuga bati idolari ni 5 canke 5 bikaba ivyo kuko nababwiye yuko nico gituma uravye abantu bacisha amafaranga mu kinywabi ubuye nk'aba bahanze bacisha kuri za limitere bagira ivyo bagira urabona ko ari kubera iyo soko koko isoko yunguka cyane hanyuma ikindi murabona ko nk'abadandaza bamwe bagenda bagatora amafaranga muri BRB bagaca bashaka ku isoko nyene kubera ico gitanduka erega ubutunzi si kibazo cy'u Burundi gusa erega mu Rwanda ico kibazo nta kihari erega muri Tanzania ico kibazo nta kihari erega mu Buganda muri Kenya bitandukana ku ifaranga rimwe canke abiri benshi mbere bakunda kuja muri marché yo muri banki kurusha kuja muri marché kwinwabi mugenga kuri frontiere hose birari ahandi bavyegeranye si ibintu rero bisaba n'ubuhinga bwinshi bisaba gusa kubikora no kuvyumva abantu bakumva kwa gushaka ahantu zeye rohero yavuga nta nindi nzira nimwe ishoboka ayo mafaranga ategeranye ivyo bintu bizogumaho bazoguma baje gutora amafaranga mu kinywabi aho kuyacisha kandi ayahombwa menshi yari kuja mu kigiga gatuma amafaranga y'amadovize erega ico umuntu akwiye kumenya ikintu cyose kiri rare kibashere iki cyose kitaboneka kibashere iyi karibira bavuga bati ingeniza bikaja ku mugaragaro ntiyabe marché noir n'ibintu bishoboka ariko no kukura iyo migazi yose ishoboka ariko muravuga ico ni kibazo warubajije Merasi hanyuma ari wavuze ati mbega ziya ngingo umushikiranganya abashikushikiranje bw'udandazi bwafashe bwo kuvuga ibiciro ati yoba byarakurikijwe ubujyanye byakurikijwe mugabo mu bihugu byinshi muri politique normale y'amaprix barareka ibidandazwa byonyine akaba l'équilibre ya offre na demande niko urudanzwa rugenda umudandaza agashaka ko marge beneficiaire yiwe aravye ivyo bitari facteur de production no kuvuga ivyo yakoresheje ku bidandazwa strategique
leta yamaye derevena mu bihugu byose nko bivya carburant nk'ibintu by'inzoga iyo Burundi bwestima ko abarundi bakunda gacupa leta twavuze ko mu isoko ari abantu bane na cyane cyane ko leta ijejwe kuraba regulation na cyane cyane kongera ikagira repartition iyo rero babonye ko hari kibazo nk'ubu ivyo by'amavuka ikarabaza ngiriye ko abaje bati ariko biratera ingorana bakabloka les prix abantu barabloka les prix baje no kubloka amavantage ku bantu bari vulnerable ahantu bankakaroro ari umuntu ibyo sendika yaravuze ati abantu bakunda kugira ingorane ni nk'abantu b'abakozi ba leta si abakozi ba leta gusa iyo inflation ibaye ni kuvuga ugabanije umuntu afite revenu stable nko revenu stable n'abafonctionnaire kuko bitwa ko afite revenu stable bavuga ati je membe 300 abaraye urumva abandi bo biranapfuma hari gihe biyajista kuko revenu zo stable hari gihe yacha duza ari nk'umudandaza bimwe biduze baraza gushaka marge yiwe mugo umukozi wa leta ntaza gushirako nukuvuga ko abari vulnerable abaretraité hanyuma iyo bavuze inflation igabanura la valeur de la richesse wa office kuko urumva igabanura na stock wagize ushobora gukonsoma afite iyo abantu bakonsoma ibintu bitatu muri stock bakonsoma stock office ni ukonsoma ugakonsoma stock uzoronka ni yandetema cyo bakonsoma stock ya kera ni heritage yo ironse urumva rero ari guje mu byo sori yagusigiye cyangwa mara wahembwe hirya yecu nukumva les consommation ngene zigenda kandi twavuze ko l'inflation igabandura pouvoir ya consommation na investissement ico urumva aho birumvikana nta suivi yabaye kandi nibaza ko bigoye kuko leta ivuze ngo shira kuraye itagize analyse analytique birabere facteur de production abarimyi ico nababwira umuntu ni rationnel muri hagiye la différence entre macroéconomie na microéconomie abitaniye microéconomie ni le comportement individuel umuntu ingene aba rationnel mu gufata ingingo iyo rero macroéconomie itabikoze neza umuntu individuel mashafata ba decision yiwe nimwe la nature ntibire kuko no ha umuntu aba rationnel akavuga ati aho kugira iki ncangira iki kuko la macroéconomie tivye iyo kipibazo byo iyo tuvuze macroéconomie ni vya inflation ni vya PIB ni ibinyene globales agrégats zituma ibintu bihinduka cyane cyane muri orientation niyo regulation rero birumvikana yuko ijya ngingo ifashwe kujyaye kubera umukuru w'igihugu yamukariye birumvikana neza ko bitari gukurikizwa kuko bisaba uburyo bwinshi kandi bisaba yuko uza kuraba unujya mudandaza kuko abadandaza ko tubishaka no twashaka amapiri w'abantu umudandaza atsa kumenya marge yiwe beneficiaire kugira abandanye kuko mission y'umudandaza c'est le profit bwa profit regire ico nico novuga hanyuma yarabajije ati kugwiza umwimbu kugwiza umwimbu ko ari byo byihuta na cyane cyane byo kugwiza umwimbu gute hari n'umurimyi ngo atararonka umufumbire jeresha kubabwira mu miseze narigeze kuja mu kiga mu ntuzeye mu etide icigwa cerekana ibintu by'imifumbire ibintu by'ifumbire byateye ubwoba ibi by'ifumbire sishaka kubijamo cyane kuko cyo cuno munsi mwashaka kubabwira yuko Uburundi muri budget buvota amafaranga 300 miliyari yugu ifumbire yugu amafaranga hafomi kugira produce subvention 300 miliyari amafaranga menshi cyane abantu bafata ni nka 8% kandi ni mu privé je mpavuga none bereta ni irabona ivyari vyama ugacufata no kuco ntinaze na ningoka je ndibaza ko muri kazoza abantu boshika ahagihe koko les communes buzaragabanutse mbere kuri je karavuga ko les communes zoja vraiment mu recommandation kumbure twabivuga ko communes zoja mu vyerekeye ibi bintu vya fomi ibintu vy'imwavu shaka kuvuga fomi na cyane simvuze amateka arahari ngene binjira mugabo urumva ko Uburundi bufise na cyane ko butanga subvention mu byumve neza si fomi sevire afite umutahe wayo bwa leta iratanga kugira umwimbu wa wijya shira hamwe umwavu uduge cyane murabona ko inishira muri ko ratera imbere kubera ku mwaka hariho ayo mafaranga bayiha si kuvuga ko ni kuvuga umuntu yovuga ko kumbure ikora neza mugabo urana ko hageze cyane cyane cyo genita chaîne de distribution
chaîne de distribution l'autorité politique administrative yujamo muri chaîne apana muri détermination ma pitching n'itanga mugabo au moins la chaîne de distribution les communes kugira zishobore gufasha abene gihugu ico sizo ndagaruka ko mugabo kirumvikana ko birababaje ko umuntu asaba ariha amafaranga kandi na leta yaramurihiye sinzi ko mu vyumva nashaka kuvuga ko ararisha amafaranga na leta yaramurihiye kandi yabonye umwavu urumva abari akabazo nimwe bya governance n'ibindi ya hasi no rinda kudondogora ngira birumvikana hanyuma amanyusi ati amahera yose ya leta yoja kuntuzeye kuko ntimwe ibi nanje naravyumvise ubwa mbere nari bagije mbega harabaye icigo kugira rabe yuko ariho vyozana akarusho kuko ivyiviro vyiza hari ubu bifise mgo ubanza kubaza kuraba muri kahise harigeze kubaho aho abantu bashira kuri konti imwe hanyuma bagahama service yose na ministeri ngenda bakarora ministeri ya finance umwaka uheze budget 2024 2025 yagize problème yo kudepensa amafaranga ngani miliyari d'amajanani la capacité d'absorption 400 milliards yakoreshejwe kubera l'entrée z'ama marché urero moi je me pose la question hamwe amafaranga agiye kuri konti imwe vyomera gute ngahaye hari ikindi gikorwa kuba cabaye ubu habi vya ubu baragize amatravo barabihagarika bati ubu ako izobikora ubu urana ko amatravo hagarara rero iyo twe tuvuga la décentralisation iyo avuga décentralisation gacha ko ndavuze centralisation il y a une question il faut une étude et on ne peut pas dire ko wowe ugabanuye amakomine kwijana 19 ama province yakuye kuri 19 yashize kuri 5 ucuvuga ngo rero ubu turakona imengo nze ndabirabaje bica bibaza ikibazo cyese aba inetite mugabo bujije umuzike ubuye abandi aho bageze ni la décentralisation collective nuko ahubwo no kwikura amafaranga ukayahare commune jewe ubundi mu bantu bavuga bemeza ko commune zishobora gukora zitera imbere batazihaye nka 15% cyangwa 20% bakabivota apana ko umutegetse avuga ngo ninavyumvira nzobaha ayo mbonye 1,500,000 bakabishira muri loi budgétaire ko commune zizojera a montant X chatse kushabire byo bikora a montant X kaba voter ati ni 30% muri zagana bayavota uko mu bihugu biteye imbere les maires ziba ziri autonome donc kuko niho ubaki barabara niho ubaka ishuri bomutse hama leta ikagumana ya role yayo do control nije muri execution aba intermediaire bakabagabanya ahadiko dushaka kibazo cyabo aba intermediaire bakabagabanya cyaza fonike bakaziha ububasha do control tizije amazone ntaruba wari kuravuze ije abakozi basheba ukibaza gufingira za gucisha amazone ubu bavuze ko rekomeze ga 11 départements bazo bakarekomine gwashimwa amabiro ni équipement n'ibiki les 11 départements de commune ni barubaka les zones les compétences zari mu makomere zizija mu manoze mu mazone ni baraza baba forme n'ibintu bicanga bituma rero vuze ngo je ngira ngo amafaranga aje ngo kuri konti imwe umuntu yo kwibaza base yabifatiye ko naho byabaye byiza je numva politique nziza je nemeza ni politique de décentralisation yuguha ubutegetsi yavuze ubutegetsi abarundi barafite tendance de transférer les lois pour transférer les compétences légales les amategeko meza la commune bagonne mu mazo bagonne c'est une entité autonome mais autonomie yo igira gute utabahaye abakozi utabahaye équipement utabahaye budget ngo yandike kuko faut pas condenser la volonté d'une autorité politique ni kuvyandika amategeko bavuga ati 15% 20% aje mu makomine rero sans politique sans but lucratif n'umugambi ico kimwe na FDI ico kimwe na FODEBU FPI nacho kazima kuri ngaho no kunya nkadra alors CNDD-FDD n'umugambwe wabayeho urondera gutwara ico kimwe kujya FODEBU wabayeho ushaka gutwara FODEBU na buntu gitwara uramubona ko ari ngaha bo muri société civile bukebuke rero ntuze iprona yarabayeho iratwara birayigora ubu ntirikiratwara ni association y'abantu bafite vision imwe politique ntaho bisanikiwe igihugu kizogumaho igihugu ntaco kigereranya rero nibaza ko ujya bivuga babivuga bariko baratera inkuru namwe bamuraba kwa nimuze gukomara ibintu bitari byo bariko baratera inkuru
babivuze naho abantu bo byemeza bakavuga uko ari byo nibaza ko ari bo bafite ingorane ntaho bisa bisaba igihugu kizogumaho yabaga imigambo muri amazona barashana umugambo bamaze gushwana kanga ukabona bigira bigora ngira ko ari gutebura bumva principe ingene meze ni déséquilibre ya offre la demande imisi yose ikintu kizoba kironderwa n'abantu benshi kizoduka umuntu yihuta yo cavuga ngo leta nivuge ngo ibiciro iramaze kubigira bica binanira kwishira mu ngiro bica binanira bica vyanga kuko kugira ibiciro by'amazu bigabanuke leta zo gushiramo umwete kumwe kwa kera igashiramo amafaranga mu vyerekeye kubaka amazu kujya hora bigira kera ubu rero ntayo politike ngira ntayihari rero ico no kugira umuntu acumve ntave mvuga ngo arongo cavuzwe gikomeye amazu arondegwa inzu ubuye ntabantu bacubaka amazu kuko amazu kubaka inzu bisaba gusaba ideni kuri 18%. Kera amazu yubakwa za Kinindo za Mutanga Sud za Rohero za Kinindo ega n'abazungu bafata amadeni cyo murazi ngizakirega bari bose babamwe ntizubaswe n'abarundi bafata amadeni kuri 3% kuri 1%. Urero nta bantu bacubaho ku deni 18% ugiye guharura inzu ubatse ku mamiliyari ku 500 million nk'amajana 3 ahantu heza miliyoni 200 nashaje kutona yaronka ucipangisha ibumba amajana ucipangisha mu miliyoni wakoresha miliyoni amajana 3 urumva ntushobora no kuriya ori inzu iriha mu bisanzwe igihe turaronka rero leta rabijamwo ahaye ibyo kogwa birahari na cyane twavuze ko kwisoko mu bose twavuze ko ari abantu bane hariho ba individuel ménage hariho leta les ménages jeje consommation si vous voulez ama ménage misanzwe role yabo ni consommation investissement role ya ntuzeye ya entreprise cyangwa ama société amashira hamwe ni production de biens et de services n'ibintu bibiri gusa nuge ngo kora ega nuge ngo bakora byinshi swate n'ibintu brarudi n'inzoga ibintu materiel bankobu n'amafaranga ni service n'ibintu bisanzwe n'ibibiri no kugwiza umwimbu w'ama produit n'ama service ku ma entreprise umwimbu no kuvuga OTB ni uwo banomye muri OTB navuga ati mu myaka 5 umwimbu uzoduze kabiri osibu nikicitwa osibu ni odekangira ngo bavuga ati inzoduza gatatu ikawa minerati na umwaka weze waharakora ama societe za kuyimba bati bari bagize amatona yabiri ubu natandatu bagwize gatatu umwimbu utaduze ibintu bizoguma biduka twavuze ko ari hemorrhagie ari chronique tugeze kuri 35 navuze ko ari phase de surveillance kuva kuri 20% la Banque mondiale itangwa kuziraza Fonds monétaire igimukuzanira igira ama evaluation ibwira abantu ati gabanyaha kuraheje amarshemo hari amanama arahari uzeye yavuze ati yiga barabizi benshi nivyo mugabo hari uko gushaka ko gutuma ibintu bija bitagiye ku murongo tuzoahombera je nama mvuga iwacu naho ukwiba amafaranga Zema ndaba abantu bayaronse biravye n'abayakore bubaka nkuru hotel urusama chambre 30 ngaye Bujumbura bari akugiye ugacaho ku mugoro ugasanga ntani modoka zitanu ziko ziranywa kare abo ugasanga reko binywera mu Kirundi hajya hepfo muraca hajya impande ya panoramique nuko je mvuga izina rya hotel none baza kujya mu ntari yararondeye kujya mu ntari yararondeye urumva amafaranga uraje no kuyaronka ukanayagwiza ariko akanka kwa serikira ntatembere ntage umuntu yinjira mu hotel ngwaje kuko kugira uje mu hotel giza ubuye akaguru k'inkoko kaguma 50 nta numwaza none abantu bahembwa 300 n'indazi woragumba kuguruza ukaruziko nta numwaje kujyama ega abantu baca baza kwaka indaro n'abantu no kugira mwumve ko iyo tuvuga inflation iyo tuvuze consommation kuko economy revenu naho bifatiye ni consommation abantu badakonsoma nsongora rero abene igihugu kubene igihugu cyane hari ikintu gikomeye je nibaza abene igihugu bogira muri iki ibiciro mubisanzwe la strategie ibiciro biriko biraziduga udufaranga wari ufise udufaranga urashize muri banki ucugura les biens niko niyo strategie simvuze ngo nibagira ivyo mugane ko strategie iyo hari inflation il faut investir
mu kintu ntusuye by'amafaranga ko amafaranga atagaciro kandi abarundi barabizi ugiye muri banki ubu usanga baragize amabanki amafaranga andovise amadolari abantu usanga bagura udutongo uguze agatongo karadu ya nawe inflation bikira agatongo kari appreciate shaka ko mu vyumva kubera igihe nituma tubabwira ngo umva ngo menyera ubukene oya ufise udufarangi nagenda gura agatongo kaca kagira valeur ivyo ni mesure provisoire ikindi abene gihugu ni birushye yavuze ni kudiminuer le train de vie bya bintu by'imanza bya bintu byo kusesagura mu bintu by'ikineza biteza kugabanuka hari rero ibikorwa bikorwa koko ku mamenage mugana cyane mwibuke ko ikibazo cya inflation ari kibazo cya l'autorité politique sina technique ibya recrutement bariko baravuga ngo barokrite ngo banuze ni politique nitangura kuko niyo imetale la masse monétaire muri circulation niyo iduza la production yataye hali l'inflation continue niyo istopa gufata amadeni mwibuke ubu mu France ari ma crise mana ngene la dette iri kuri 5%, la dette 3%, inflation kuri 3% mu France mugabo rana ubushikiranga abashikiranganje mu myaka 3 ingene imyaka ingene bahava abashikiranganje ba mbere kuko bavuga ati dette wesha ivyugira vy'amadeni nibi abantu bamenyere kuri ivyo mabije jewe nkunda kuvuga nk'abasyndikaliste ndabona bamwe abasyndikaliste bavuze president yavuze ati abantu bazoronka umushahara bahorako jewe iyo duhuye n'abasyndikaliste ariko barabimbaza cari twenge none yaracize muri budget ngo yango urumva mwango yarabivutse none igafite ubutima mwiza president kandi birabone kubiravye oya je niko ndayibona mugabo yo bikora gute atashize muri budget none mwo mumwishuza gute muti yashiye kuri budget nyako wa president niyo honyene ijya acha amafaranga ashobora kuboneka abatashize muri budget ibindi muntu gutera inkuru je nafuta niko mwiterera inkuru arashaka kuba bishaka nabishimwe avuga ati nimworonka ajya namwe basha ajya 100% yaragoye basi avuga ati mu myaka 3 tuzobaha 10% bongere ko mwara mufata gusika kwire iyo erega mwibuke rero source zamye zirirare nuko tuvuga ubutunzi bugeze ahantu bigoye rero source zamye zirirare abasenga ngaha ndabonamwe abasenga mwibuke ko na Yesu cagi yagenda Galilaya yarasi mikati 5 cyangwa 3 n'ifi abakonseye biwe 12 banuze ba Pierre baje kumubwira ngo babwire ngo batahe ngo wewe nta kihari sikage none se abakonseye gari ni ba ministre bajya ati rero source zirirare turi batanu reka dufungure ni mikati 5 kandi rakwira abantu haje mikati 5 bagabuyemo kubiri haburamwo nka babirigira mugabo qu'est-ce que Jésus a fait il est allé prier muri langage économique tuvuga ko ari demander ntituvuge spiritualité c'est demander au Père yashaje kubaza se bati ndabira aba bantu 5,000 baramerewe nabi nteriteka umukuru w'ugo nasubire nawe nyene aroge muri banque mondiale abwiye ati ndavyemere nteriteka mu mideni y'imyaka 25 hama karbiri boneke bitabaye yuko ibibazo bizoguma hama umwibuka ko Yesu yashaje gaburira 5,000 kandi ntameza 5,000 ngo vyarariye ngo hatarimo abagore n'abana rero natwebwe niyagenda muri banque mondiale bakamwemere abantu bazojya hatarimo abakongomani hatarimo n'abatanzania baba ngaha